jewe rero ico gihe nari maze gushikiriza uwo mugambi wanje mu bushikiranganje bwari bujejwe amakuru, ministère de l'information. Hanyuma rero Jacques Sandoz yaje ariko ararondera impusha zo gukora filme yiwe yitwa La Part du Serpent. Mugihe ariko asa impusha mushikiranganje amwe ati hano turafise umusore arota kugira filme irerese, ati urashaka kuturabira mu byo yanditse ko hari covamwo canke cyo twomuhanura, kuko vyari maze imisi biri ngaho iwacu bwari cyayi ikintu ca mbere cyanditswe n'umurundi, umva ntibashobora kumenya ati none tumufashe gute. Jacques Sandoz acarasaba ico gitabo, aragenda mu hoteli yari yashikiyemo ararasoma. Mu gitondo acasa mushikiranganje ati ndashaka kubona n'uwo musore yitwa Ngabo Leon Sateye, barantumako. Twahuriye mu nzu ikigo ibiro byakoremo Intercontact ico gihe yatwagwana n'Icimpaye Bonaventure. Ndagenda mu biro mbona umuzungu munini gutavyibushe arandamutsa, arambaza ati mbe ni wanditse ikinde? Nije ngo niyo Ngabo Leon nije. Ati none urazi ko wicaye ku nzahabu? Nditwenga ndahuye ntoya nicaye ku ntebe. Ati wicaye ku nzahabu mva mu Gifaransa, tu es assis sur de l'or. Iyo nzahunda nabona mugabo we yarazi ico ciyumviro, yamaze kubona ingene iyo co mushikana. Niyo cyambaza ati urashaka kwemera ndagufashe tuyikore iryo reresi. Ico gerene nanditse ireresi yari kuba ngufi, bumwe twita court métrage. Mugarambye ati iki cyumvise ufise ngaha turashaka gukuramwo ireresi ndende long métrage. Ndi nta kibazo nguravyemeye ndavyemeye. Kuno uremeye ko kuvejo dutangura gukorana ndicenda vyemeye. Ombo kuvejo rero nzokuzanira contre. Bukeye turasubira turabonana. Anzanira contre. Ati soma ni waheza usinye. Ndanguye gusoma nuba ndanguye kugira ibizunguzungu. Kuko ko nugurura urupapuro nkabona amafaranga nzoronga. Kubera ko nanditse, kubera ko nagize ubushakashatsi, kubera umunsi tuzotangura kugira iyo filme, kubera ingene tuzoja muri montage. Sangana amafaranga y'umurengera. Ico genda yateranje yose yangana n'amafaranga nakora ico genda umufonctionnaire kandi ndi umudirecteur akomeye, yangana n'amafaranga nokore imyaka 30. Urumva hamwe mpeje gusinya acarambye ati ingenda gwe rero ngo agacupa kugira ngo ndakwemeze ko tuye utangura gukorana. Nzambona afashe sheke yanditse umuriyoni. Umuriyoni w'amafaranga ico gihe nakorera ibihumbi 33. Nsangana amafaranga y'imyaka 3. Dije Ngabo ariko arambesha. Arambiyo sheke nshitse hanze ntababesha imodoka ngeka sinzi ingene yagi itagurutse kuko nace nibaza nti kumburi havangarura agarukana amamagare akuremo izero rimwe ngo yihenze. Hama uko niko natangiye gukora rero na Jacques Sandoz turagira iyo filme gushika nayo yasotse rero yagira nene yaronka ubushimwe bwinshi novuga ku isi yose. Ni jewe nakoze filme ya mbere kuri novuga ku mateka y'u Burundi. Nayise Burundi 1850-1962. Hanyuma hazoba nihiganwa twitiriye Prix du téléspectateur. Nukuvuga abantu bazoza baraba ayo ma film hari ukuntu bazoza bararungika amanota kuri chaîne de télévision bayirabiyeko. Hama mu mpera tuzoca twegeranya amanota yose dutange nukuvuga agashimwe ka film yashimwe na benshi kurusha. Ndabara mukije kuziba Buja TV muri hose mwiriwe mwaramuse gitondo cize ijoro gize vanahorere ndazi ko Buja TV mudukurikana muri kwisi yose mwiriwe gitondo cize ijoro giza bivanahorereye. Uyu munsi muri kumwe na Simon Pro band kamati kumwe na Prince niwo muntu ashaka kuduha amasanamu ameze neza. Nkuko nababwiye ko Buja TV nzogerageza kubaha amakuru y'abakinyi b'amareresi. Uno musi rero nazanye se wabo. Mvuze se wabo uze kwibaza ati ninde. Nazanye umurije ndakomeye cyane, ni umwe mu badutanguriye aka kazi ka filme. Twese tubikora hari abadutanguriye imbere no kwitwa nko mu mentor. No momento w'abantu beshi bakoze filme ngaha mu Burundi. Rero nabicishije amajambo reka ndamwakire.
ndabaramukije ndabaye nikaze kuri Buja Today TV. Naje ndaramukije mwese abatwara Buja Day TV n'abakunda kuyikwe Today TV n'abayikurikirana bose. Ego reka ntangure mvuga ati umuntu turi kumwe ninde? Jewe nitwa Ngabo Leonce, ngaba ntwara Festicab. Ikigo cha Festicab ni Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi. Nukuvuga isabukuru ry'amareresi yo mu Burundi. Ego hamwe n'ivyo ndashaka mumbwire wavuze menga nibike kuvyo nari niteze ko mwava muvuga. Shaka mumbwire Leonce kariyeri yiwe muri filme canke muri music. Ngabo Leonce ndazwi cyane cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973 aho habera ihiganwa rya mbere ry'indirimbo nga mu Burundi yitwa Pirogue d'or de la chanson. Niho nahanisha ururimbo rwanje abantu benshi bazi ku izina rya Sagamba Burundi. Hanyuma inyuma yaho naciye ngenda i Nairobi kugira ngo ngire amadiske ya mbere y'u Burundi kera bayita 45 tours. Urwaruka rw'ubu navyo muzi yari amadiske yiburungushuye ameze gutya ameze nk'umuzingi bita 45 tours yaja ko indirimbo zibiri gusa inyuma irurimbo rumwe imbere irurimbo rumwe mugari n'izindi zitwa 33 tours zari nini. Jewe nagize ama 45 tours ya mbere yo mu Burundi ane. Kuva ubwo rero niyo nacemenyekana cyane nk'umuririmbyi ndagira ibiteramo bitari bike. Hanyuma kwera yuko ivy'amashure byangoye gato ndondera kuja kwiga hanze. Ngiye hanze rero narabandanije umuziki ndagaruka muri 81 mu Burundi. Hanyuma muri 86 niyo nashinga rya shira hamwe rya mbere y'abacuranzi n'abaririmbyi bo mu Burundi muzi ku izina rya Amicale des Musiciens du Burundi. Ico gihe nagize ibiteramo byinshi narakiriye n'abacuraranzi mva mahanga bakaruhariwe nkaba Manu Dibango, haraje ba Mbilia Bel, ba Tabule, ba Kasave. Aho se twarakorana n'aba promoteur novuga bo muziki bari bazwi cyane. Hariho uwitwa Antoine Ntamikevyo yakoze ku radio kuva kera. Hariyo n'uwitwa Italo Karoli ariwe yatanze amafaranga yo kugira ngo njoye guhingura ajya amadiske ya mbere. Ariko rero ngarutse naje mfise icyumviro cyo kugira ireresi. Iyo narayanditse ndayikora gushika naho nahuye nico bita mu producteur wo mu Suisse ava mu Suisse Gito Lengra ni je nayanditse ndayikinisha. Twayikinishije muri 1990. Hanyuma iheze ndajana mu mahanishwa menshi yo kwisi yose nta namwe ntaronsa agashimwe. Kuva uyo munsi rero ndavuga nti bwaho ndi mu Burundi turashoboye. Niho nacingira icyumviro cyo kugira ngo noteza imbere gute ubuhinga bwo gukora amasinema mu Burundi. Mugabo hagati aho murabona harabaye ingorane haraburwimo barica umukuru w'igihugu ndagenda mu mahanga. Namaze muri Canada imyaka 10 ariko nkorera muri ivyo bice muri ico gisata c'amareresi. Mbere murashaka gukurikirana ariyo n'amareresi abiri nakinyemo kandi nakoreyemo. Imwe yitwa Un dimanche à Kigali, yindi yitwa J'ai serré la main du diable. Nukuvuga yari yabaye produit n'abakanadien. Aho hose mbwa nagenda umutima wagumukubita mvuga nti none iwacu mu Burundi nofashiki. Niyo nagarutse mu Burundi mu 2006 haciye imyaka 3 mu 2009 ndashinga rero iki gisata c'isabukuru ry'amareresi mu Burundi aco twita Festicab. Uyu mwaka tugiye kwinjira novuga ku kice kigira 14 ca Festicab. Rero ndaryo cyane kubona ko muri iyo myaka 13 iheze aho ubuhinga bwo gukora amareresi bugeze kuko twatanguye abantu batavyemera kuko ico gihe ntiwari umwuga wemewe utazwi. Ariko ku mwaka kugenda niko mbona yuko ariyo n'abakiri bato benshi avyijukira bakagira amafilme.
Ikimenyamenya nuko namaze imyaka 10 tutararonga bimwe bita amareresi maremare long métrage. Iya mbere yagiye kuboneka yaza mu 2015 gutyo yego. Hanyuma mugabo uyu mwaka naratangaye gose ko natwashoye kuronka amareresi baturunga ikiyazo ja mahiganwa ashika 42 maremare n'amareresi ashika 48 magufi mato mato ico bita court métrage. Nukuvuga iryo higanwa rero rizo rikomeye kuko mwizo gukuramo gusa 10 azoja mu higanwa rya nyuma. Ubu nivyo turiko, hanyuma ibindi nkeka biza kuva mu kiyago tuza kugirana. Yego murakoze cyane, muramaze kumva yuko ari umuntu yakoze kuva mu mwaka wa 1971 ari muri uyu munsi bayitwa ngo ni game ari muri game ya filme canke game ya entertainment canke industry ya music. Nimumve ndiko mvuga ibi umuntu turi kumwe je mbona ko tungana naho mubona asubumba gusa n'umuntu numujene nkanje kugira bize koroha ifise ibibazo nateguye nza kukubaza kugira bize kutworohera mwabanje kumva mu ncamake nindi yavuze nibike rero mu bibazo mfise ndaza kubaza kimwe mugenda munyishura. Ikibazo ca mbere gute wakiriye Amicale des Musiciens? Amicale des Musiciens du Burundi mu vy'ukuri nababwiye yuko nagize ingorane muri kaminuza ngaha gushika ndayivamo nja kwiga hanze. Mu vy'ukuri ico gihe byari bigoye kuko abari mu muziki nti bari bwaboneke neza novuga kuya ngo bavuga ati nubuhinga bushora novuga gutera iteka umuntu. Niyo umuvyeyi yumvise ko ugiye mu vy'umuziki yaca yihebura akavuga ati mu mwana wanje ndaca azovamo. Ico gihe rero novuga n'abatwara ekana cane abantu bo hanze bavuga ati umucuraranzi ni wa muntu atagira ico azovamo atari umwuga. Rero nari ngeze no mu wa kabiri wa universite hama haragira umwarimu umwigisha umwe aranyima amanota ndasubiramo arayanyima. Hanyuma rero niho naciye ndondera akazi ndakora imyaka 2 ariko nguma nibaza yuko ko naguma nifuza kwandanya ishure ko sinari kijuju. Ikimenyamenya nuko aho ndongeye bourse nagiye hanze aho hari terambere abantu bumva ibintu novuga vy'amahinguriro y'imico kama n'akaranga. Ndaheza ishure abantu benshi rero ndibazi ico nize hari bibaza ko nize ibintu vy'indimi canke byo kuririmba. Mu bisanzwe nigiye ibintu bita science aha naje natashe muri 81 ndi licencié en chimie abona mu mashuri ya université nize chimie. Urumva rero yuko byari ibintu bikomeye aho ndahiye rero. Ariko muri ico gihe nari muri Algerie namangira umuziki kandi nari mu mashira hamwe ya université n'abarundi benshi barankurikirana aho muri ico gihe. Hama ndashe niyo nacengira icimbo cuko noshinga ikigo cofasha abari mu muziki no kuririmba kugira ngo baronke iteka no kumvisha abantu bose yuko burya abantu bari mu mahinguriro y'imico kama n'akaranga mu bindi bihugu biteye imbere bavuga yuko uri mu mwuga uteye igomwe kandi ugica ufashije novuga mu bene gihugu ko murazi mwese iyo umuntu ariko araririmba hajya asagahogo gusa muga harimo n'amajambo. Amajambo rero harimo n'inyigisho. Izo nyigisho rero kenshi nazito ari inyigisho gusa mugabo ingene ushobora kuririmba ubuzima ingene abantu babanyeho mu bisata byose eka naho byo ari mu rukundo. Je numvisa kenshi nk'indirimbo zaba Canjura Misi bakera babahaga ba Africa Nova hariho ba Leonard Sinzi nkayo abantu baririmbye kera. Iyo uri kurumviza indirimbo zabo abarimo n'amajambo ateye igomwe. Rero nico gituma nagize ico kigo iyo shira hamwe Amicale des Musiciens du Burundi kugira ngo tugire urunani rwaho tuvugira urunani rwaho twoteza imbere uwo mwuga. Urunani kugira ngo turonke aho tuvugira n'imbere novuga y'inzego no mu makungu kugira ngo bumve yuko natwe hari ico dufashije mu iterambere ry'igihugu. Nuko rero nimvire iyo Amicale des Musiciens du Burundi hamangira n'Imana umwaka tuyishinze muri 1986
nace mpamagarwa ico gihe n'umufasoni w'umukuru w'igihugu arampamagara yareje gutumira umucuraranzi rutura azwi mu makungu yitwa Manu Dibango arantuma ko aransaba yuko no mufasha gutegura ibiteramo vyiwe umva kuri jewe no kuri Amicale des Musiciens du Burundi yari iteka rikomeye ko nacavuga ati ntanguye neza kandi ndibuka abo twatanguranye ico gihe bamfasha nko muri comité exécutif bara abantu bakomakomeye bari bazwi harimo nk'umukuru w'ibanki hariho umukuru w'ihinguriro harimo umukuru w'abakomersa twarabantu ko navuga nti akarenganyo naciyemwo canke ingene abantu babona abacuranzi ico gihe canke ingene biyumvira yuko ari umuga atacumaze nashaka kwigisha abantu yuko mu by'ukuri ari umuga ukomeye yugiyemo ufise intumbero y'ico ushaka gushikako n'ico ushaka gushikiriza abene igihugu n'igihugu. Murakoze cyane. Gute mwatanga gutegura concert ya mbere ya kabiri ya gatatu nshaka uvuge kuri izo umva ko ya mbere mwayitanguye Madame Bagaza bahamagaye concert ya mbere ni ya kabiri ya gatatu zari zimeze gute ku bintu bishasha mwari mutanguye? Amakonseri imbere yuko tugira ibyo biteramo vya Manu Dibango nari maze kugira ibiteramo bitari bike byacuraranzi no wagiye ko muri ico gihe vyahuriranye nuko baje kubaka Odeon Palace abantu barayizi mu gisagara bari baje kubaka n'irya centre culturel islamique donc twari dufise ibigo bishobora kutwakira eka no makartier hari ibigo bita Carrefour de la Gerere kera hariho n'ibindi bigo hirya no hino twasha gutegura ibiteramo byinshi bitari bike ico gihe nagize ibiteramo byinshi ariko igendewe witeka n'umufasoni mukuru w'igihugu Faustin Bagaza iko notegura ibiteramo vya Manu Dibango twagize ibiteramo bitatu bikomeye icambere twakigiriye kuri campus Kiriri ica kabiri tugira kuri stade bita stade FFB ica gatatu tugirira kuri Palais des Congrès umva vyari biteramo bikomeye rwose ko abantu benshi tugiye barashushe hamana burya nari shigikwe gose hariho ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru bwaradufashe mugongo ubushikiranganje bujeje ivy'imico kama nakaranga bwaradufashe ku mugongo ekico gihe cari kintu gikomeye ku i Burundi cambere kibonetse. Twagiye kuri filme Gitolengra yabatwaye angahe mwayumviriye gute yungusa ngahe ifise award zingahe? Gitolengra urazi yuko urakora ikintu cyo mu buhinga vabwenge kenshi abahinga nta mafaranga tuba dufise amafaranga yacu ari mu vyumviro je nagize imana rero ndonka umu producteur cyo mwitaba producer nga yaje ava mu Suisse yitwa Jacques Sandoz niwe yajazanye amafaranga ico gihe ndashaka kuvuga jewe ayo naronse mugasino vuga sinzi ayo yakoresheje ingene hangana ico nibuka nuko mu gihe bamugisha ibiganiro yatubwira ko Gito izoba ifise novuga igiciro c'umuriyoni w'amadolari ico gihe yari menshi cyane ico gihe idolari ryavunjwa amafaranga amajana 3 nukuvuga ari nk'imiliyoni amajana 3 y'amarundi rero jewe naratangiye gose kuko igihe navyandika sinarinzi intumbero yaho iyo biva iyo bija nakorana n'umuzungu umugenzi yari yaranyishije kuri Collège Don Bosco Ingozi yitwa Gilbert Ducarme niwe yaguma nk'umuhanuzi wanje kugira ngo nandike urumva iyo film yanditse kuva 81 gushika muri 87 aho duhuriye 88 aho duhuriye na Jacques Sandoz ariwe yajazanye amafaranga yitwa aruko ari mu producteur rero ico gihe nari maze gushikiriza uwo mugambi wanje mu bushikiranganje bwari bujejwe amakuru Ministère de l'Information hanyuma rero Jacques Sandoz yaje ariko ararondera imbusha z'ukora filme yiwe yitwa La Part du Serpent mugihe ariko asa imbusha mushikiranganje amwe ati hano turafise umusore arota kugira filme irerese ati urashaka kuturabira mu byo yanditse ko hari covamwo canke cyo twomuhanura kuko vyari mazi imisi biri ngaho iwacu bwari cyayi kintu cambere cyanditswe n'umurundi umva ntibashobora kumenya ati none tumufashe gute
Jacques Sandoz acarasaba ico gitabo aragenda mu hoteli yari yashikiyemo ararasoma mu gitondo acasa mushikiranganje ati ndashaka kubona n'uwo musore yitwa Ngabo Leonce ateye barantumako twahuriye mu nzu ikigo ibiro byakoremo Intercontact ico gihe yatwagwana n'Icimpaye Bonaventure ndagenda mu biro mbona umuzungu munini gutavyibushe arandamutsa arambaza ati mbe ni wanditse ikinde nije ngo niyo Ngabo Leonce nije ati none urazi ko wicaye ku nzahabu nditwenga ndavuga ntoya nicaye ku ntebe ati wicaye ku nzahabu umva mu gifaransa tu es assis sur de l'or iyo nzahabu ndayo nabona mugabo werazi ico ciyumviro yamaze kubona ingene iyo co mushikana niyo cyambaza ati urashaka kwemera ndagufashe tuyikore iryo reresi ico gerene nanditse ireresi yari kuba ngufi bumwe twita court métrage mugarambye ati iki cyumvise ufise ngaha turashaka gukuramwo ireresi ndende long métrage ndi nta kibazo nguravyemeye ndavyemeye kuno uremeye ko kuvejo dutangura gukorana ndice ndavyemeye ombo kuvejo rero nzokuzanira contre bukeye turasubira turabonana anzanira contre ati soma ni waheza usinye ndanguye gusoma nuba ntanguye kugira ibizunguzungu kuko ko nugurura urupapuro ngaho n'amafaranga nzoronga kubera ko nanditse kubera ko nagize ubushakashatsi kubera umunsi tuzotangura kugira iyo film kubera ingene tuzoja muri montage zangana amafaranga y'umurengera ico gihe ndateranje yose yangana n'amafaranga nakora ico gihe ndi umufonctionnaire kandi ndi umudirecteur akomeye yangana n'amafaranga nokore imyaka 30 urumva hamwe mpejeje gusinya acarambye ati ingenda gwe rero ngo agacupa kugira ngo ndakwemeze ko tuye utangura gukorana zambona afashe sheke yanditse umuriyoni w'amafaranga ico gihe nakorera ibihumbi 33 nsanga n'amafaranga y'imyaka 3 dije Ngabo ariko arambesha arambiyo sheke nshitse hanze ntababesha imodoka ngeka sinzi ingene yagi itagurutse kuko nace nibaza nti kumburi havangarura agarukana amamagare akuremo izero rimwe ngo yihenze ama uko niko natangiye gukora rero na Jacques Sandoz turagira iyo filme gushika nawe yasotse rero yagira nene yaronka ubushimwe bwinshi novuga ku isi yose ego muvyo nateguye bimwe mwagiye muravyishura ibyo nza ndasimba kubera iki uretse Gitore Grenadier ya Kigali nta zindi twabonye cye twumvise izo zihari cye nuko zitamenyekanye nk'izo zibiri bon musanzwe filme yanje ni yo Gito Lengra yonyene donc ico no kwita film de long métrage de fiction ariko rero la part du serpent yari wanje yari ya Jacques Sandoz yarazanye n'abantu bavuye ibura muri Amerika yari film ya Hollywood muga munyuma zaho ni kera ngarutse mu Burundi nagize ico twita film documentaire ni zimwe z'ubushakashatsi zerekana ari nka kahise ko mu gisata kanaka runaka abantu bashe kuraba muri televiziyo y'u Burundi ni jewe nakoze filme ya mbere kuri novuga ku mateka y'u Burundi nayise Burundi 1850 1962 nukuvuga ni filme niyumviriye maze ko nivyo tuguma ducamwe mu gihugu vyo twaciyemwo vy'ubwicanyi bagarikiye ku moko amacakubiri harageze aho ndiko ndagana n'urwaruka na jeje nyene ivyanshikiye ni nagura kwibaza none ibintu ko turapfa bivahe vyatanguriye kugira ngo ndavyumve ndongene nzobisigurira abana banje urwaruka rongere inyigisho ingene babwizwa kwitaho ivy'ubuzima n'ivy'umubano utuzana amahoro ntangere hama rero niyo nagira iyo filme yitwa Histoire du Burundi ndagira yindi yari ibiraba ivya sida ko nanumvise ngumufasoni ngaha yitwa Jeanne Gapia yatanguje ikigo citwa ANSS bambwiye histoire yiwe igituma yagize ico kigo iyo yavuye ninge nafaje abantu benshi kubaka kuvuga ko bagwaye kubaka kuja gutonda no gufata imiti je mutwanje navuze ati akanakarore keza ku kwerekana ndabicisha muri iyo filme ifilme ya gatatu nagize documentaire yitwa En attendant le retour des éléphants nukuvuga ndabihinduriye mu kirundi majambo make ati mugiye turiko turarondera turarindira igaruka ry'inzovu mu Burundi
kubera iki jewe nari muri Canada nararonse inkuru yuko hari inzovu imwe ya nyuma yaba ngaha mu Rukoko muri plaine ya Rusizi yatambuka Kongo ikaza i Burundi yajabuka Rusizi karara Kongo hamikaza mu Burundi. Rero urabona muri rwagwimo rwo muri 1993 harabaye novuga n'ubwicanyi bwinshi. Rero ari umurwi watangira abantu ukabicira ngaho hiyo bakabaka ivyo bafise. Nza numva ngo hari umugabo yishe iyo nzovu barayirya inyama nabo bari kumwe nyene urumva bibera mu ishamba. Ico kintu gituma niyumvira ingene numva ibindi bintu harageze aho novuga abasirikare b'u Burundi batangura kuza baraturirira ikibira aho bumvise ko hari abarwanyi. Ivyo byose rero bigira igarukambi kuco twita ibidukikije. Mu mutwe wanje ndavuga nti reka nerekane conséquences négatives cyo novuga ati ingarukambi y'ingwano hagati ya bene gihugu ku bidukikije. Hama rero narakurikiranye bitari bike ndaca mu kibira ndaca ku Plaine de la Rusizi ndaca muri bya biyaga byo mu buraruko ndaja mu Kuruvubu ndahabona ibintu byinshi eka ndabona ingene novuga ibidukikije byatotajwe urumva byari ibintu biteye nukuri kose biteye ubwoba. Ndashaka kubwira ngiyi iminsi namaze nzandagira tournage ngaha mu kibira nta n'inzoka twigeze duhura nta giko twigeze duhura nuva byinshi ibitariwe byarahunze ibindi byarapfuye nyene birahunga. Rero ngaheze iyo filme nkebura abantu bose ba bene gihugu bari hagati novuga hafi y'ayo mashamba ingene bo kubahiriza ayo mashamba nibirimwo muga kandi kabari novuga ingene no kwakura abadutwara ingene bogerageza kugira imigambi novuga yo gukingira ibidukikije bagashira n'amategeko bishobotse n'amategeko yo guhana abantu bonona ibidukikije. Hanyuma rero iya nyuma nagize film documentaire nitwa Kubandwa. Nayikoranye mbere iyo filme n'umupadiri twa Ndabona Adrien. Ndabona Adrien arazi yuko ari umushakashatsi mbere yabamukurikirana mu biganiro byinshi biheruka vyavuba arakunda kuvuga nabijya vyiteka ry'abashinga ntaye. Ubushinga ntaye kwa kuvuga iki? Ubu bigeze he kera vyavuga iki vyasigura iki umuntu yaba umushinga ntaye gute? Kuko urana muri minsi hari abantu benshi kwera ivyo twaciyemwo babuvuga nabi. Mugabo yavuze umushinga ntaye burya uva gushinga intahe n'umuntu aba yemejwe donc yemewe mu bandi mu runganwe canke mu bandi bamuruta yuko ari umuntu w'imvuga kuri umuntu ashobora gufasha umuntu ashobora novuga kutatura ahantu hari amatati eka n'ibindi. Kera rero byarimwo amabanga. Iyo filme rero novuga yo kubandwa kwari kugira kandi ngo imbere uko amadini yo aza y'abanyamahanga abarundi twari tubayeho gute ni kubera iki babandwa ni bande babandwa ni bande sobaze bijya bita bakiranga kuko haraciye hagati aho bavuga ati vyakiranga ni vy'amashetani muga kera ndi vyitwa amashetani vyitwa ko gusenga basenga Imana kandi muga abazungu baje bashaka kubishira mu bishetani mu bintu vy'ibiterasoni ngo twasenga kiranga ndi twasenga kiranga abarundi n'ijambo Imana urumva rya jambo yitiriwe ujya ari batabona azanu atanga ubuzima akakubuzima voilà ni umva yo niyo mafilme rukireko ariko ubu nkamfise n'ivyumviro biwe maze kwandika turindiriye nyene uburyo kugira ngo tuzigire. Mwavuze ko ubushikiranganje bw'imico kamico gihe butabumbashe butabatahura mwashoye kudepoza aho filme baravuga ati ego ibi naho tubibona ego nta kibazo barabidepoza ahantu babafata gute muri ko muganira mwarumva yuko bumva ico kintu canke basi bazogitahura? Sinovuga kutavyumva canke kutabitahura n'ubumenyi wana ico gihe ntabantu twa dufise bigi vya cinema hariho service cinema mugari maze kubaho mugabo bari bake gose hanyuma gacu usanga
bakora kuri RTNB ego hanyuma mu bushikiranganje urumva bari bakiriye na neza ico ciyumviro mugana uko batamenya aho batangura kuko urazi production cinématographique n'ubuhinga bukurondera amahera kuko harimo ibintu byinshi bisata byinshi hariyo realisateur abakameramane abafata amajwi abakinyi isi ibintu byari bizwi cyane ico gihe donc sukuvuga ngo baravyanka canke oya nuko gusa hari ubumenyi butari bwabe kuko ndi hari bwabe abakora amasinema b'abarundi jewe ndavye n'ingene ico cyumviro bari bacakiriye nko mu gisata c'ubushikiranganje novuga bw'amakuru nukuri kose umushikiranganje w'ico gihe yari yanezereje no gufata uwo mugambi mugabo oya umuco kamandi barimo kuko sinema yarabwa nawo mu bushikiranganje novuga bw'inze bushikiranganje bukumenyesha amakuru nibo baraba ivya sinema ko mushikiranganje bw'imico kama na service ya sinema ni yari bwabeho ntiyariho mbere nibaza ko ntutarabaho ariko ni ibintu bizoza biraza uko dutera imbere bakumva akamaro kayo ico ushobora gufasha novuga mu iterambere ry'igihugu hanyuma uko imyaka igenda turakorana tukabwira igishobora kuvamwo eka n'ibindi byinshi kumurenza kubishura nitwigira imbere ego rero singabo uwo muhamagaro wavuye yawukuye kwande byamujemo gute ko numva ko ari umwe muri ico gihe mwari basanzwe bari muri ico gisata cy'imico kama muri filme cyangwa muziki umuhamagaro wavuye umuhamagaro ubwa mbere na mbere novuga ni ngabirano umuntu aronka ahabwa n'Imana hanyuma bikavana naho umuntu yakuriye navyene birafasha ora jewe navukiye mu Kamenge nakuriye mu Kamenge mu muji novuga ni nahandi twamye tubona amafilme akarorero namanibuka cyane wana turi mu Kamenge twarakunda gucungana no kuri ETS bita ETS Kamenge hari ukuntu kundwi rimwe mu ndwi barerekana amafilme muga bayereka abanyeshuri izi nzu zose muri zagihosha kigoye nta nzu nimwe yari bwa ahabe aho se twicaye ari mirima y'ipampa gusa canke ibigori y'imyumbati twere turi mu Kamenge twarashaka kumva ati turi kure hariho igitara kinini cyari kuri ETS twarakibona turi imuhira koje negereye aha bita ku zone rero ico gitara kizimye twaca tumenya yuko hariyo iyi filme bagira berekana uwa mbere abambere begere ngaha wazubona bakomye induru Matarina zimika ku ETS bigaca bigenda rero nkayeko ngo Matarina zimika gushika bikazoshika mu kinama ari Matarina zimika ukaza abana bagenda birukanga tuja kuraba iyo filme ico gende banatwirukana tukara amafilme rero y'abakoboyi y'ibiki n'ibindi hanyuma rero aho tukira abana natsuye kubona ivy'amafilme niga kuri Collège du Saint-Esprit imyaka 2 kuko ho twarabona amafilme ajya kuri campus Mutanga campus Kiriri twabona amafilme menshi hanyuma ari ikindi kandi ndiko ndakura ndumusore ico gihe mu myaka nubwa 60 70 Bujumbura ifise hafi amasale 5 berekana amafilme twaje Cine Vasosa baita kuri Cine Pagidas na ari Novotel hamwe bita kuri Novotel uwo warahindutse ni aririndi zina hari ico bita Cine Burundi sinzi ko mbona mu mfuruka harabana na hamwe bashingura umuhisi ndadaye hariho aho bita Cine Cameo hariho Cine Cameo irazwe yajya muri quartier asiatique n'uyu iracitwa gutyo yego hariho aho bita Cine Stavros murana hari Librairie Saint Paul hari sinema ikomeye gose hazamo abantu novuga biyubashe hariho no kuri Burundi Palace urumva hari bigo vraiment ibi byerekana amafilme ku munsi twere twakuze tuja kura amafilme twava mu Kamenge ugafata bus kaja kura filme donc tumenyera tuyikuriramwe muga cyangiye kumfasha kurusha nuko igihe niga kuri Collège y'Ingozi iburengo niyo nahura na wa muzungu nabwira kare yitwa Gilbert du Carme niyo yafashe kwiga igitari
ivy'umuziki gucuranga ivy'umuziki niyo yanyigishije guvyo gukina amateatre niyo yanyigishije ivyo kugira amafilme twari dufise ico gihe agakamera gatoyi kagira amafilme kera bari bafise ama pellicule ni ndavuga nk'iki ni nka ruban kera kundi twari bwaronke ama technology mu buhinga bw'ubu bagira ngo ni numerique twakoresha ama pellicule ya 8 mm haraza 16 mm haraza 35 mm umva nuvuga nuburinganire bwakajya kantu bashaka kuvyuma kugira ngo kerekane amasanamu ariko rero uko niko nagiye rero ndaryoherwa ari byo mu muziki ko je twakuriye muziki ngaha mu muji twari amabar hose mugaye amabar urumva yari y'abakongomani cyane cyane tuvuze imiziki y'abakongomani ko nta barundi bari bwabeho batanga imiziki y'abarundi ivyo rero nivyo novuga nakuriyemo vyampaye novuga gutsimbataza impano Imana yampaye ari byo mu muziki canke ivyo mu mareresi. Ego navuze ko ngira ndababaza kimwe ku muziki na filme byagenze gute kugira filme zanyu zishobore kuronka canke gupostira bagitwa gupostira mu kirundi sinzi ko no bivuga mwajya ama festival ni wa muzungu yagufashije canke ubwo bumenyi bwo kumenya ndashaka kujana muri Festipaco ndashaka kujana muri Canada ndashaka kujana Belgique wabimenya gute? Urabona iyo ugize Imana ukaronka mu producteur ariko kazikiwe abimenyereye niwe aheza akagira promotion akamenyekanisha akagurisha iyo filme yawe jewe wumvise ko sinigi vya cinema nigiye ivya shimi aho se nandika aguma mbwira ati bandanya uriko urandika vyiza gushika naho Jacques Sandoz ampo muhinga ukumfasha ingene tuzovyandika neza n'imbere yuko tuza kugira tournage jewe nukuri kose ntabesha sinamenye iyo biva niyo bije muga napfa kubigira gusa ko iryo shaka nari ndarifise hama kubera ko nari ngigijwe n'abantu babahinga nace ngira ingoga nyinshi zo kubandanya rero iyo film iheze si jewe nayidandaje sinamenya ngo nayirungika nga canke ma televiziyo kanaka byose byagizwe n'umugwi wa Jacques Sandoz kuko niyo yamenya ama festival yo kwisi ko nagiye muri za Festipaco Agadugu nagiye za Zimbabwe nagiye muri Chine muri Japon iburaho nagize ububirigi ubufaransa ubutaliyano ubuespanye nagiye Portugal muri za Canada ose nagiye mbere kuri Vue d'Afrique yo muri Montreal ni Generos agashimwe ka mbere urumva nagiye henshi muga sije nabipanga byapangwa n'uwo mu producteur wanje. Nababwiye ko uyu munsi ndabazana muri legend wa filme niyaza ko muri ko murabyumva mwarapanze comité executive ya Amicale de Musiciens mwishiramo abantu bakomakomeye kubera nababwiye yuko mbeje kubona yuko kwishure nirukanywe ari muri kaminuza nirukanywe kubera umuziki nagiye mfise ikintu ku mutima no kuvuga cyaguma kinyakura kugira ngo kimpamagarira kuzofasha abandi no kubahiriza uwo mwuga no kwiyubahiriza na jewe kuko nabivuga nti buyi umuntu agize Imana akaronka impano urazi gushika n'ubu je ndacahariya n'abavyeyi bamwe hari mu vyeyi ushobora gusanga nk'umwana wiwe akunda umuziki cyangwa akunda umupira cyangwa akunda gucapa hari abavyeyi gushika n'ubu bavuga ati ntacu uzovamo nibaza yuko kenshi na kenshi nuko utavyumva neza kuko urazi turavye makungu nguyu munsi bakwiye nk'abantu bacapa bemewe n'abato babemewe gose ugasanga nk'igicapo bakigurishije amadolari 1000 hari n'ibindi uzumva ngo bakiguze amadolari 50,000 birashika kuri twe bw'abarundi je namandanga hajya bacapa novuga kuri musée vivant sabarundi baguri ibicapo kenshi usanga abanyamahanga ko twebwe ntibiri muri novuga kakaranga kacu kugira ngo ivyo bintu tubibone twige kuvyihweza no kubigomwa hanyuma rero muga n'ibintu uza birafata umwanya kuko uko imyaka igenda niko tuko turarongurwaruka rubikunda bakabijamo cyane kubera ico twita passion ishaka ryo kugira ngo bashoye kuvuga guteza imbere uwo mwuga rero ivyo bigaca bitugaruka ko muri nariko ndavuga nama mfise ico cizere yuko umunsi nzotaha tukagira ico kigo tuzoraba ico dushika ko tugashwa kuyaga n'abantu ko igihe natanavuga nti mbo usanga yaranyirukanye ko nari nkiri muto canke n'umunyaka sinzi ubwo hasi
nawe ndi ubuho nanje nafise diplome ya université mugabo ndetse n'ubwishime naje mfise eka nuvuga ubumenyi bwo muri ivyo bisata n'ubu ndagerageza uko nshoboye kose ubumenyi naciyemo nuvuga experience n'ubumenyi ndiko ndahiga hirya no hakuno ndagerageza kuzandegera abo dushaka kuyaga bari nko mu bisata by'ubushikiranganje bujejwe ivy'imico kama n'akaranga tukayaga kandi gushikuna ngishima gose kubona ingene banyumviriza ingene bariko baraduherekeza kugira ngo bitere imbere kuko nakare nikindi gisata nibaza kizofasha n'igihugu cacu urana uko imyaka igenda niko rimwe na rimwe iyo udafashije urwaruka ujo gusanga akaranga kariko karatituka rero ngo dufashe urwo rwaruka nukushira uburyo bwinshi bakabutsimbataza kugira ngo urwaruka rushasha rushoye guteza imbere akaranga n'imico kama urabona ngubu turafise novuga mu kifaransa avuga défi mwavuga challenge kuvaho haziriye ubuhinga bushasha bavuga migration numérique technologie nshasha zo kugira ngo basho kugira imihora myinshi kwerekana amasanamu imiziki ubu novuga amasheni ya televiziyo mu Burundi ariko araba menshi hari ayazwi mugariyo namwe bita ama televiziyo ku murongo les télévisions en ligne bajya bose barakeneye novuga imari z'abarundi zo kugira ngo bavyerekane bashoye kubaho n'ama programme bwiza gukora kugira ngo bakunde sheni ya televiziyo yawe ibyo rero niyo bica vyakura novuga nk'abajejwe novuga ari muri vya politique ekana bikorera twabo gukunda ivyo bintu bagashamo n'amafaranga kugira ngo bibe vyinshi hama abarundi tugenda tukibaza cacu ca mbere nga mu Burundi mu mashendo televiziyo turonke vyinshi vyiwacu berekana kugira ngo nituze turamirwa n'ivyo hanze kuko urana hacajamo nukurera urwaruka rwacu ndiruzorerwa n'ibintu vyo hanze bizorerwa n'ibintu vyacu ubwa mbere na mbere hanyuma abandi urana kujya bazaturonde natwe gufata ikibanza ama televiziyo yacu ahubwo natwe bibaye vyinshi turarenge tuzofata ibanza ama televiziyo yabo hanze urumva ni ibintu bikomeye gose kugira ngo Burundi bumenyekane tumenyekanishe ubutunzi bwacu mu bisata vyose na cyane cyane kugira ngo urwaruka rumenye yuko ubu ari akazi gakomeye gose kandi karimo ubuzi bushasha bushaka kwateza imbere no guteza imbere igihugu cacu. Filime n'umuziki mwakunda iki muri byo bintu bibiri? Niki mwakunda gusumba ikindi? Sinovuga ngo niki nakunda kurusha ikindi, byose ndabikunda. Mugana kugindi ukurikiranye imyaka ingene yagiye iragenda. Natanguye ku muziki kuko ari byo byoroshe ico gihe ndabuhinga bwa cinema bw'amasinema tari bwagire. Hama nivyo muziki nabitanguye kuko kuva n'umwana narakunda kuririmba. Mbere nabise nakazi nakubuhizi banyita rusake. Murazi ko rusake iririmba ngo ari ivyura abantu ikabura abantu mu gitondo. Mugabo aho ivya cinema biziriye ntakubesha nasanze muri cinema uraronka akoyoko kurusha mu byo kuririmba. Iyo ni experience yanje. Mugabo ariyo nabandi baronka akoyoko mu kuririmba. Dufashe nk'akarero ngo abantu nk'abakidumu ubu batungishwe no kuririmba gusa ariyo nabandi batungishwe no kuririmba ngabo urazi bamwe bita ba Vishu barimba muri Peace and Love hariyo nabandi babeshejwe no muziki jewe mugakora ivyo nagenda camwo urumva vyaje ningoga binjana mu vy'amasinema mu vy'amareresi uri kuraraba ubu abarungo ya Mikale de Musicien bo bagikurikiza ihangiro wari wihaye ryo guteza umuziki ndundi biciye muri Mikale de Musicien. Egume novuga yuko bakurikiza ihangiro mugabo ndabona ko hakiri ingorane bafite ingorane zikomeye zo kugira ngo bashore kugira urunani bashore kugira n'imigambi iyo haje ngahandi bo bafasha bashobora kuja hamwe bakagira imigambi bashobora gushikiriza novuga nk'igihugu no gushikiza novuga nk'ibigo byo hanze by'amayironda gufasha guteza imbere imico kama n'akaranga haracari hakabazo hanyuma nayigeze kumva rimwe hariyo n'abashatse wasanga ariko bakwitana imyereka mugaje kubwiwanje
ndagerageza guhura nabo nkabahanura, hari abanyumvira kuko igikuru burya nukuja hamwe kugira urunani, ko mutagiye hamwe ngo mwumvikane n'abashaka kubafasha ntibaronka ingene babafasha. Nico gituma ari ikintu gikomeye gose, nkaba nishimye yuko nkuri utwara Amical des Musiciens du Burundi muri iki gihe turumvikana, turamagarana kenshi, nkamuha impanuro, nkabona ko azikurikiza, hagize ingorane nkagerageza kumufasha, kumuhanura canke kumushikiriza nk'ahantu yoja kudodora. Okay, ivyo birumvikana. Kubera iki Amical des Musiciens tutayibonamo babaririmbyi bose kugira muze murabahanurira hamwe canke mubereka uko bogenda hamwe? Ndakwesheye ivy'umuziki burya haci imyaka myinshi ndakurikirana cyane, atari twonza numva go hirya no hino. Ubu novuga nagiye cyane mu vy'amareresi. Nahandi iyo ndonsa kanya bakamira ngo naka na naka, ivyo ni bwa buntu je nita buto buto butadufasha. Turashaka kubona n'umwe iyo bampamagaye, ariko cyane cyane ubu ndi mu gisata c'amasinema, amareresi, kuko byo ndabikoremo cyane kandi unteye ku migambi ikomeye. Ndaguhe uburero urana uri kuraraba nkarya, urana harya hariyo novuga nk'icapwa ca Festicab, hariyo munsi mucabona EAFN, mu gifaransa ni EAFN, ni East African Film Network. Komeje gushinga ikigo ca Festicab. Nakurikije ivyo nabayemo mu vy'amasinema, igihe nagenda mu festival yose, masabo kuri y'amasinema, nsanga su Burundi gusa budafise amareresi, muga nasanze niri novuga ishira hamwe ya communauté East Africaine mu bihugu byacu vya Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, nta bantu benshi bakora amareresi twahurirayo, benshi wasanga arabo muri West Africa. Niyo nacengira icyo cyubwa ati tugira urunani muri East Africa. Hama mu 2014 twashinze ico kigo turi Arusha, bacantora gutwara ico kigo. Nico gituma ubona ngaha turafise icicaro gikuru ca EFN. Mugabo ejo bundi mwaka uheze twarashoye guhura novuga abagri muri uwo muga amareresi, twarahuye Yaoundé mwaka uheze, dushinga ikigo citwa Filmac, Film d'Afrique Centrale. Ico kigo rero kijejwe kuzorondera uburyo bwo kugira ngo dufashe abari mu amahinguriro y'amareresi y'ibihugu 11 bigize Communauté économique des États d'Afrique centrale. Nahene ko ivyumviro nibaza n'ubukerebutsi naberetse nije bace batora gutwara ico kigo. Ubu rero turi mu migambi yuko ico kigo cyo kwemezwa ngaha mu Burundi, kandi ndi namahirwe cyane ubu turavugana neza n'ubushikiranganje novuga buraba imigenderanire yo makungu, ubushikiranje bujejwe imico kama nakaranga, eka n'ubushikiranganje yitwaro bw'intwaro yo hagati, bose twaravuganye kandi barashigikiye ciyumviro. Nibaza ko minsi mikeye tuzoshaka kubona ico ikigo cico gisata gishasha cha Filmac kizoanga mu Burundi. Ivyo rero nkabikora kubera ugukunda umwuga, mugana cyane gukunda igihugu canje ciza c'u Burundi, kugira ngo urana ayo masiege abaye ngaha ibyicaro bikuru, tuzotuma haba ubuzi bwinshi dutanga, tuzotuma haza amafaranga menshi muri iki gihugu c'amahinguriro y'amareresi. Urumva ni ya mafaranga novuga mva amahanga aca mu Burundi. Hanyuma na cyane tugahamagara abandi bashaka kugira amafilme bakaza kabona Burundi ingene ari bwiza, ingene ufise imisozi myiza, ibiyaya byiza, dufise ibiyaga, kugira ngo n'amafilme menshi ashobora gukorerwa ngaha mu gihugu cacu. Urumva ni ikintu c'umugambi kimwe bita vision, novuga ndiko ndakorera ko akaje gituma maze iminsi nza ndarondera abo tuza turifashanyamwo, ngatanga n'inyigisho n'amakuru ku bindi bigo amashira hamwe amaze kubakwa ngaha mu Burundi ari mu bintu vy'amareresi. Handi ushaka kuvuga nk'ikigo citwa Coprodac, Nouveau collectif des producteurs pour le développement de l'audiovisuel et du cinéma du Burundi. Hariyo ikigo citwa Burundi Film Center y'umuntu yitwa Papi Jamaica, baramuzi benshi. Hari ikigo citwa Burundi Film Academy
iyo n'umusore mushasha yitwa Libert hariyo vyayiturere eka n'ibindi vyinshi ibyo bisata byose nkavuga nti birakeneye uburyo burakeneye kubona kure jewe rero nk'umukurambere wabo bose nkavuga nti reka nze ndaja kwirondera ubwo buhinga ubumenyi bwose ubushobozi bwose ndabazana nganda basumira eka n'igihugu kugira ngo kibone turangene twoteza imbere ico gisata. Barahamagaye Kidumu ahuza abarundi aho yaciye aririmba indirimbo ubwishe yaramenje yarasahuye. Wavyakiriye gute nka Leonce Ngabo canke cingira ko kandi ni ya sensibilisation ubona yoba ikozwe n'abartiste muri music canke muri film kugira habe ikintu bitwa changement de mentalité na cyane ko tubona hari utugese cyari twiza abarundi batarajijuka canke ikintu twiyo kwita patriotisme. Uruhara go buruhe ku bartiste cyane filme n'umuziki. Bon, ururimbo rwa Kidumu wishe yaramenje wasahu yaramenje natangiye kurwumva ndi muri Canada. Numva ari ijwi ry'umuntu ntazi koko navuye ngaha Kidumu ataramenyekana yarakiri umwana mugabo maze kumva urwo rurimbo narahinze agashitsi hamwe numva ni hariyo ikintu kiyo kiraza mu gihugu cacu kandi ngo urujya rurimbo rwaje mu gihe kigeze kuko murazi twari duce muri bwa bwicanye baheje kugandagura umukuru w'igihugu nyakwigendera Melchior Ndadaye hanyuma rero harimo inyigisho harimo gukebura aho rero mvuye ku rwo rurimbo ni bya binirirwa ndavuga nti ubwa mbere gutanga inyisho abantu bakora mu bisata ibyo by'amahinguriro y'imico kama n'akaranga mu gifaransa byita industrie culturelle créative turafise umuhamagaro uko amadukora ibintu byiza bitanga inyigisho biba imboneza kuko uranari ibisata byinshi ngadukenera bishobora guca mu bintu byo kuririmba bishobora guca mu cinema bishobora guca mu théâtre bishobora guca eka mu bitabo ivyo vyose ni ibintu bikomeye rimwe na rimwe novuga bishobora gutanga n'abapolitiki abajeje vy'amapolitike kuko ngumuntu afite ikibura kacandika canka kiririmba hari gusanga kitarasoka no mategeko muga kiri mu nyigisho ariyo niyo ncankebura rero abantu bose babikoreramwo bame bashiramo umutima ukuvuga ati ururimbo rwasoka ruzokumvirizwa n'abandi miliyoni n'imiliyoni z'abarundi nupfa icusohoye iyo ugize ireresi ribonwa n'abandi miliyoni n'imiliyoni z'abantu urumva rero ubu ufise ico no kwita responsabilité ufise nuvuga uruhara rw'uko ico kintu ugikora neza kugira ngo nuvuga kigutera iteka giteza iteka nuvuga na bene wacu n'igihugu cacu. Turangize hama turasubira tugire ikindi gice kigira kabiri turangiza ikibazo twohereza ko sina kabazo ko ikibazo gikomeye. Festicab kuva 2009 iratanguye première edition uyu munsi tugeze kuri 14e edition. Hamwe na Festicab ni yashanje mawe muri filime Ndundi kubera iki Festicab uyu mwaka yateje muce mutubwira n'imyiteguro mu mpera z'uyu mwaka Festicab. Ivya Festicab by'uyu mwaka koko vyaratugoye twari twateguye ko novuga festival ya sabukuru igira 14 twari twategekanije mu kwezi kwindwi kwa mukakaro ariko twagize ingorane z'uburyo haracamo n'ibindi bintu novuga igihe bariko barahindura ibintu n'ibindi byaratumye nk'abasponsor benshi baturindiriza gatoya rero tuca tugati reka tuze tuyikore mu kwezi kwa 11 kwa Munyonyo. Ubu rero tumaze kuraba ibintu ngene vyifashe twararonse umwanya ukwimvira amafesticab yose habaye nigiye gishasha twogira uyu mwaka kugira ngo dushikire abarundi benshi ko gushika n'ubu incuro 13 twarahura n'abarundi benshi bakatubwira ati ngo mbe ama festival yanyu mwamugira amareresi y'abarundi twoyabonera he twakorera umva twaja kwerekana kuri Institut Français cangiye kuri Centre Jeune Kamenge cangiye turonse nka Université ya ruguru cangiye nk'inyubako tobigiramwo mugabo ugasanga abantu uko twabivuga siko baja kwiraba
hama rero tugira icimbo cyo kuvuga ati reka tugire urunani n'amateleviziyo yose yo mu Burundi ari ngaha hariyo nk'amateleviziyo atanu tumaze kumvikana kuva ku itariki imwe z'ukwa 12 gushika itariki 8 z'ukwa 12 uyu mwaka tuzokwerekana amareresi y'abarundi ari mu higanwa mu mateleviziyo atanu ego hariyo RTNB hariyo BTV Mashariki TV hariyo BTV hariho BNP iyo ni yindi shasha kugira ngo ico gihe urumva berekanye ntuze amafilme azoboneka mu gihugu cose mu mwanya w'imisi indwi yuzuye nukuvuga babantu bara bagira ingorane zo gufata bus baza kuri IFB canke batinya ngo bihera bitevye nzo kuronka bus bazoguma imuhira bazirabira imuhira bariko baranywa gafanta mbere bayaga nabandi kuya ngo bavuga ati nuvuga iyi filme ni nziza hanyuma hazoba nihiganwa twitiriye prix du téléspectateur nukuvuga abandi bazoza baraba ayo ma film hari ukuntu bazoza bararungika amanota kuri chaîne de télévision bayirabiyeko hama mu mpera tuzoca twegeranya amanota yose dutange nukuvuga agashimwe ka film yashimwe na benshi kurusha urumva ni ikintu kizoba gikomeye ni le prix du téléspectateur bazoshikiriza ifilme ya mbere yarabwe cyane yakunzwe cyane bitandukanye n'amanota atangwa novuga na komite ijejwe jury ijejwe kuraba amafilme yakurikije ubuhinga mu buryo bw'ifilme no mu buhinga bakoresheje kugira ngo bakore amafilme urumva rero twize ko abantu bazo ari benshi gukurikirana ayo iryo higanwa eka nandi mafilme atazoba muri higanwa tuzoyerekana kuko urumva uyu mwaka twarose amafilme menshi n'ubwa mbere turonka amafilme ashika 90 y'abarundi harimo 42 amwe maremare long métrage na 48 amwe magufi court métrage ni kintu cimboneka rimwe catumye tugira icizere kandi nukwishima muri festival amwe tuvuga ati koko festival yaraziriye abantu koko festival yaraziriye abakora amafilme kandi urunganwe bariko baravyumva akamaro kabyo kugira ngo turetse njonga mu Burundi tuzoca turabanka nziza zabaye kurusha tukazirekana n'ahandi kuko kuva ntangura festival namye ngira ico uwo mugambi ukugira ngo nzindagira unani n'ayandi masabu kuri yo handi kugira ngo baje mu Burundi tukarameza tukarungika n'ahandi kugira ngo uronse novuga niba ko kugira ngo bamutumire agende kureba handi ingene bakora agende gusuma handi ingene aho bageze mu vy'amafilme hama hamwe agaruka arushiriziraho novuga mu buhinga bwo gukora amareresi nivyo rero nkabanda batumye mwese rero kuzokurikirana amateleviziyo yose mwari muzi kugira ngo mukurikirane amafilme y'abarundi mu Burundi ndabashimire cyane mwe mwadukurikiranye twari kumwe n'umulegend mvuze umulegend mwumve uyu muntu twari kumwe tuganiye vyinshi ikintu nobwira abakinyi ba filme ndundi uyu n'umuntu dufise w'inararibonye dukwiye kuza turegera tubaza vyinshi tubaza uko akazi gakogwa tubaza uko ujya mwongora huma ujya ntuhuma rero hamwe n'ivyo shimire cyane ikanda mwitenya kubahwa Leonce Ngabo sinzi ko no mwita umusineaste bivana canke umuhinga akora ibikorwa mvabwenge bitandukanye Mutama Leonce ndabashimire cyane ariko sinogenda ntahereje kuri aka kantu kuri babantu bavuga ngo ibintu vya Leonce ngo Leonce ajya amafaranga ngo festival bijya amafaranga iyo mvugo ihagarare kubera edition 13 si cyoroshe mwabagabo mwiba uba muri ivyo muvuga yari gukora edition ya mbere agaca yiruka kaza kujya amafaranga rero ndabashimire cyane mushimire n'abakunzi ba filime ndundi abazihinyanyura abaziraba na cyane akandi kantu kakabijya mutavuze
mwovuga kuri edition ya 14 murangiza? Oya turangiza nuko nishima cyane kuko novuga ko indoto zanje Imana iri kurazihezagira kuko nibutse ingene twatanguye novuga festival ya mbere nari mfise ubwoba ingene bizotangura kuko abantu barambwiye ati none ko tuzigitolengra gusa ati urashaka kugira isabukuru y'amafilme y'u Burundi mugabo uyu munsi tugashikaho dushaka kugira amafilme y'abarundi ashika 90 jewe ku bwanje ndishima nka kezi nka Ninazimana yuko yamfashije mugabo ngasaba ko rwaruka twogira urunani tukabandanya ko je nashise muri retraite umwaka nakwije imyaka 72 mwebwe mukiri bato muze tugira urunani muze mu bibandanye ntakibishobora tugira amahoro murakoze.